Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Hello Beat FM, kurikirana ibiganiro vya Beat FM kuri Facebook, Twitter, YouTube, eka na WhatsApp. Beat FM kaze mu kiganiro cy'umwuga uno munsi ufite ikiganiro kidasanzwe cyane aho dufite abatumire badasanzwe cyane batumire bimena gwimbiba yasekuye umutwe kwibuye ngivuga ngo ivyaha vyama mu nzira Jesu nevuga ngo vyo muri Beat FM vyama mu nzira ariko reka mvuge nti wapfuye yarihuse kandi udakurikira Beat FM yarahombye kabisa. Inyuma y'abatumire batandukanye rero twabarondereye uyu munsi dufite abatumire badasanzwe ndabwire ko muza gutwenga cyane kwere ashego naje ubwanje natwenza ha ni kwihangana gusa nabagize umugwi iwacu comedy twagerageje kubagendera aho tubasanze ku gituro cabo aho basanzwe bakorera nabo si bandi ni babiri reka tubasabe babidondore kugira ngo mumve neza abagiye kwatwenza kuri no mugoroba abaribo. Zoba Perezoteme nayitwa Zoteme nitwa Zoteme ukora iki Zoteme ndandazina nasi hano nyene kandi murabona ndi hano kuri cya gituro cyatsu comedy star iwacu comedy star iwacu comedy ego nanje nahishikiye Beat FM iri kumwe namwe uno mwanya turi kumwe n'undi nabwiye ko ari babiri bari mu mugwi iwacu comedy. Yewe nitwa Kabudiyoza. Kabudiyoza nawe ukora iki? Yewe ndo mu comedy par baravuga ngo comedy ngo ba comedy ngo bari bahungu ngo bakobwa nabo ngo acaye ngo ba comedy par nibyo. Yego abakobwa mu gifaransa babitwa comedy par. Comedy par rero umukobwa akina comedy nyene ibintu byo gutwenza abantu mama yangu. Comedy ni byo gutwenza abantu. Yego comedy nani wumva comedy nyene ni komibu nyene ibintu byo gutwenza abantu. Ibintu rero ni shosho turashaka rero murafise ukuntu mukunda mukugira ngo comedy ni komibu murafise ukuntu mukunda kugira rero ibiteramo bijyanye bidasanzwe mu gutwenza abantu ndashaka mwanze muducishirize kugira ngo dushobore kuryohera abatwumviriza kuri no mugoroba. Kabudiyoza Sa Zoteme urumva utangiye jabara ukuntu kumuntu busuru zewe nakubariye yuko ndagutuka Zoteme sawa basi Zoteme nawe Zoteme urumva imana urumva jewe niko natabu none yo Zoteme bamubwira Zoteme none nakoze kubona Zoteme mbega yema ko ntaciye ku ntebe Zoteme eka nawe Zoteme umeze ntazo nziba barambwiye muri tuduturane hamwe twiga Zoteme love you Zoteme imana ndakugana basa. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Hey, leo ni bomboka. Mutwenge mwisigariza ko murumva ko itoroshe hano nuko mutababona. Je turi kumwe bariko baragira ibimenyetso bavuga bagira ibimenyetso bagahindura amaso bakahindukiza bakarabisha muri Kongo bakafata amaguru bakarabisha umufuko w'ipantaro gasanga ibintu bigenda neza cyane aho rero usanga ari ibintu by'amavuta cyane ndababwire ko ntebe twicaye ko yatwenze ihatwa bifite amaguru atatu gusa turashaka rero numva atabyinshi bise ndababaza ariko ndashaka mutubwire ingene mpora mukoresha ibiganiro byanyu cyangwa ingene mukunda gukoresha ibiteramo ababumviriza ninde ashaka kwishira muri mwebwe. Urumva nka jewe Kabudiyoza urumva mu gukina kwacu dufise imice myinshi dukinamo iyo turi kumwe na Zoteme dukina kubijanye n'imibano y'abantu akaba nahandi rero ganye ni Kabudiyoza mwumva akina abaye umwana nyene akakina ijwi ry'umwana nyene na urabona yo shatatine washu ona musi papa yake kugira inanasi abone umuntu washu masipagati ane ukune ujumbura aho rero ga aho tuba turiko dukina nk'abana namahoro kwidoga bari washu
aya ni amajwi menshi dukinamo mumva muri abahinga badasanzwe mu hindura amajwi ego hakaba n'ahandi dukina nyene ijwi ry'abakuze tumva turahindagura amajwi biravana murumva ko bidasanzwe umva aho bivana n'abantu tuba twatumiye niyo mpamvu dukina mwene umva n'ahandi nyene unaingia kwenye Swahili watu wana Swahili wanachekanaga gupfa je t'aime weho bigenza gute ni kuvuga yuko zoteme iyo uri kurakora ikintu nk'uko kabuyoza yakivuze turi muri icyo bitwa agisiyo action agisiyo umva turayigisiyo nyene tukayigisiyo nyene turi kubona kabuyoza ariko rero biravana naho tuba turi hari igifaransa hari igiswahili tunatia hari icyongereza of course hari igifaransa ni beaucoup ibyo byose bazotebe nizoteme numva ibyo byose hariho abakora amakomedi batandukanye hariho Kigingi hariho Mugwe Ninde hariho ba Michel Sengazi n'abandi batandukanye mwebwe mwishira ku rugezo rwa he mufatiye kuri bo murabasumbye canke barabasumbye urumva nuko tutaragera nyene ku ntambwe ndende nkabo ngo tumenyekane cyane nkabo ariko nukuri aho tugeze aho tubaye si twe twabivuga ko tubyivugiye cyangwa twe twitera amashurwe ariko turazi ko natwe mu minsi iri imbere nuko tuzobasumba gira nawe wabibonye urabona n'ukuntu tubyifatamo ko basumba bajya barabona ko bana batoto sana reka rero badushiriremwo akarimba tumirira amate hanyuma cinda baha umwanya kugira ngo mudukinira akantu kanyuma ko gusozera suko none Hello, this is Beat FM. Be Hot FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Hot FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Hot FM. Beat FM. Muze dushimira Imana yaduhaye Burundi igihugu cy'amatano. Turacabandanya ikiganiro cy'uno munsi link abyumva gute watwenze Titi Trésor Diego Silver Fafa n'abandi mwese muri hano Bface tutibagiye Eli tuyumva ko ibintu biryoshye cyane abumviriza Beat FM mwese abakunzi bayo murumva ko bidasanzwe imbere ko turangiza kino kiganiro ndashaka vraiment n'ukuri kw'Imana mutugirira akantu gatonya gusa koko turyambika agahinda rugi papa uno munsi kw'ishuri batwigishije hakiza watoto hakiza n'umuzi mve basha papa nabwo navuze hakiza wa mtoto navuze hakiza watoto ubwiye ko barikishije hakiza ntawonzi ababuze complique sana mama yangu atamatsinga afise ndi complique gute complique n'umuntu afise insinga mu mutwe nta matara nzi gukora basibye urumva kusiguriye complique ni umuntu yugaye mu mutwe reka nagusiguriye rero hakiza watoto n'uburenganzira bw'abana hakiza arazi uburenganzira bwiwe kandi si umwana po please my friend please yo muyaga nkuba please ni mbabarira papa please irakubabarira ashire kateka gutumwanya mbaza rero ubwo burenganzira bw'abana mu Giswahili ndabukubwire babutwigishije ngira kamwe haki ya watoto shuleni ya kwanza ni kumubeba mtoto kwenye toilette haki ya pili ni kumubugiza vitumbura vingi kwenda mbele haki ya tatu ni kupatia mtoto chakula mpaka tumbi na vimba haki ya nne ni kumsukumia mtoto kiyama kwenda mbele wala mtoto
5 nikupatia mtoto chakula mufika chumbani. Haki ya 6 nikuimana n'ubugesera bukaduka. Byose Hakiza rero zoyibahereza. Ibintu batwigishije kwishura uburenganzira bwa mwana akiri muto. Hakiza ibyo byose n'ibyabigishije wa mwana. Wari duhara mwitwa Messi tewe kwishura. Ntiwiga wewe. Nabikuyeho ibyo none. Bikuye kwa Hakiza. Ukifaransa bati je no comprends pas parce que je suis sur le chef. Sibirana. Je ne comprends pas parce que je suis sur le chef. Wede. Wede nawe. Zewe Hakiza. N'uwo yakwigishije ndamwihanikiriza. murakoze cyane ndamenye ko ngaha amasiko yari yanyishe ama rero imbere ko dusoza ikiganiro turashaka rero mwibwire abari kuratwumviriza twari kumwe nande abasanzwe bagize umugwi iwacu comedy kugira ngo mubibwire abo muri bo neza na neza. Turahera kuno mu yigize yitwa Joteme, akazina kawe utubwire n'icuri. Mu bisanzwe je sanzwe nitwa Gilles, abenshi bazi kuri Mahuba. Ari n'irindi basanzwe bamenyereye ubuvuba rya Newton. Sanzwe nkora no muga dukorana n'uyu mwigeme mwabonye. Dusanzwe dukorana. Ego. Turumva ko urafise ingabire ubwire ko haje uzoshika imbere. Yego imbere kandi turifuza kuzogera imbere natwe. Yego Gilles turagushimiye. Yego nanje ndabashimiye cyane. Twizere ko umunsi twagize nka show ya BHT FM canke nka rencontre canke nka anniversaire muzoshobora kuza kuduteramisha muri BHT FM. Ego kandi mboneyeho n'akaryo ko kumenyesha n'abandi ko dufise igiteramo c'agakura aho hakujya mu gihugu kibanyi ca Kongo aho bitwa mu Isange. Aho hose turafise ibiteramo bidasanzwe n'ikindi giteramo tuzogira mu gihugu cy'u Rwanda hose tuzo turi kumwe n'abandi batandukanye aba barundi cangwe n'abandi bakongomana bose bazoba niho bazobare. Ubundi nawe twari kumwe abidondore. Ego ndaza abantu benshi batangara hama umukomedienne mwumvise nta wundi ni Amandine, abenshi bazi mu mwuga wo kuririmba bakamba banzi ku izina rya Amanda Voice. Ni batangare bumvise ko no bandi umukomedienne ya birashika Imana itanga ingabire zitandukanye. Ego niyo mpamvu rero jewe ndi umuririmbyi kazi nkongera kandi nkakina comedy. Ego Amandine mwisange muri Kongo uzoba uriyo. Snobura abantu benshi mu bambwiye ati sinze mbure muri ico giteramo, sinze mbure nanje kubwo ndabakunda kandi ntashaka kubababaza, niho nzoba ndi gusa mu Rwanda ndabona menga nzobafate uko hari handi hantu nzoba nasimbiye mu kindi gihugu bantumiye fite ubutumire bwaho, niyo mpamvu rero bitazokunda neza. Hello BHT FM, kurikirana ibiganiro vya BHT FM kuri Facebook, Twitter, YouTube eka na WhatsApp. Twabizisha ku mugaragaro. Murakoze namwe. Hello BHT FM aho twari kumwe n'abagize umugwi iwacu comedy. Twasanze kuri Mendevre aho basanzwe bateramira. Mwumvise babwiye ibitari bike, mwumvise ko bashoboye, mwumvise ko bakeneye support yanyu, barakeneye gushigikirwa, barakeneye gutegwa intege kugira ngo bashike kure, bashike aho abandi bageze, bashike aho bategerezwa gushika. Turashimye mwese rero mwari kumukurikira BHT FM. Tubasabe kubandanya mukurikira ibiganiro bica hano. Mushikane mugira umunsi mwiza, murumva ko uyu munsi byari bihimbaye cyane. Mwari kumwe nanje kuri micro Patrick, akaba jewe nsanzwe ndabategura nkana bashikiriza ikiganiro cy'umwuga. Tuzosubira ku munsi w'ejo aho tuzaturi kumwe n'ubundi mutumire, mugire ibihe byiza. Hello, this is BHT FM. BHT FM.